Yesu nahabwe icubahiro. Amen. Byukuri Imana yaratugiriye neza. Imana yaradufashije muri no minsi 3 yose tumaze ngaha. Guhera ku wa gatanu twari ngaha, ejo twari ngaha, no munsi turacari hano. Imana nibihere bicubahiro. Amen. Rero tugiye kwinjira mu ijambo ry'Imana. Yesu nahabwe icubahiro. Tugiye kuvugana amajambo y'Imana. Urufatiro rw'ijambo rivuga ngo ubushobozi bw'ijambo ry'Imana. Haleluya. Amen. Tugiye kuvugana ku bushobozi bw'ijambo ry'Imana. Yesu nahabwe icubahiro. Amen. Bene data mukoraniye ngaha, bashitsi basangwa mwese turi hano. Burya hari ikindi kintu kidukoranije atari ijambo ry'Imana. Nubwo twadukoranye twumviriza indirimbo, mu ndirimbo harimo iki? Amen. Amen. Unye tuganire ijambo ry'Imana. Yesu nahabwe icubahiro. Iki gikorane cy'iminsi 3 tugizemo iminsi cyari gikorane cy'ijambo ry'Imana. Yesu nahabwe icubahiro. Naya majambo ndiko ndasenga kuko burya ntiwoshobora kuja imbere y'ihanga ryera ry'Imana ngo ugende ujyana iby'iwawe gusa. Yesu nashimye kuko nubundi ngiye kuvuga ijambo ry'Imana, si ijambo ryajewe Pierre. Yesu nashimye. Oya, si ijambo ry'iwanje, ni ijambo ry'Imana tugiye kuganira. Yesu nahabwe icubahiro. Ngiye kurivuga ko ndarivugishwe ko ucukuramo iby'iwawe uzigame. Naje ndiko ndabivuga ngo ndabizigamamo. Yesu nahabwe icubahiro. Ndakubwira nanje nibwira. Nico gituma umuvuga butumagira ngo avuga ngo urutoki ruvuga wewe, izi 3 nazo ni byabona ngo nayo weho gute. Uruke weho gute. C'est l'évangélisation. Yesu nashimye. Urabuvuze urunawo cyo weho gute. Rwanda charuga urabyo. Weho bite none. Yesu nahabwe icubahiro. Nubwo bushobozi bw'ijambo ry'Imana tugiye kuganira muri uno mwanya mutoya. Amen. Amen. Reka duhagarare ku majambo y'Imana ari mu gitabo Pawulo plutôt igitabo cha Yesaya, wavugishwa n'Imana Yesaya. Igitabo cyo wavugishwa n'Imana Yesaya. Ikigabana ni 55. Igitabo cyo wavugishwa n'Imana Yesaya. Igabana ni 55. Igabana ni 55. Turavuga imirongo mikeya. Igabana ni 55 turahera ku murongo wa 6 n'umurongo w'8. Ijambo ryane. Si ijambo rya Pierre. Yesu nahabwe icubahiro. Amen. Ijambo ry'Imana. Turasoma guhera ku murongo wa 6 gushika ku murongo w'8. Ibi Bibiliya ndiko ndasoma ni Bibiliya yahinduwe, iheruka guhindurwa mu 2018, bayita Bible en Kirundi édition 2018. Yesu nahabwe icubahiro. Mukumva rero mvuze amajambo atanditse ahiwawe, no kuvuga wewe nturagura Bibiliya yaryohowe. Yesu nahabwe icubahiro. Igihe kimwe ndiko nigisha mu Kinindo, hari kuwa Mungu w'indwi biheze. Haraha nababwiye muri Zaburi 103. Ahantu bava ngo Imana guhindura muri Zaburi yiwanyu, plutôt mu gitabo ca kera havuga ngo ngihindura ngo umukambwe bikamushira mu nkomezi zishasha. Jewe ndazi ko abanyamugamba bazi Kirundi. Umukambwe n'umuntu cyangwa n'ikintu. Akirundi rero. Umukambwe n'umuntu cyangwa n'ikintu. Ikintu. No. Ni umukambwe n'imbwa ishaje. Umukambwe n'imbwa ishaje. Amen. Umukambwe n'imbwa ishaje.
ntihagire umuntu muzosubira kwita umukambwe, muze mumwite umusaza cyangwa umutama cyangwa umutamakazi. Muhuye n'umutama wa kera, babandi b'abarundi ba kera ukamwita umukambwe, nuko nyina zo batahura neza ko utavyuzi. Urabona no mu mugamba bagendana inkoni, inyabitugoza mva yayiguhaye. Aturagezega wa mwana we kunyita imbwa ishaje jewe. Amen. Amen. Aha rero baciye bakiryohora. Reka ndasome gatoya. Zaburi 103. Reka nzabo umukozi Imana mu Anglikana. Zaburi 103 hasomere gatoya. Twasubire gatoya. Mwumvirize. Hera ku mwami. Yesu ashimwe cyane. Amen. Zaburi 113. 103. Ku murongo wa mbere haravuga ngo mutima wanje himbaza uhoraho, namwe ibimbamwo vyose muhimbaze izina ryiwe yera. Ku murongo wa kabiri, mutima wanje himbaza uhoraho, ntiwibagire ivyiza yagukoreye vyose. Niwe aharira ibigabitanyo vyawe vyose, agakiza indwara zawe zose, agacungura ubugingo bwawe ngo ntibuje mu mahonero, akakwambika imbabazi no kugirirwa neza nk'igitsibo, agahaza ubukambwe bwawe ivyiza, agatuma usubira mu busore, agatuma usubira mu busore busha, bumeze nk'ubw'inkukuma. Irekeraho nyene ubukambwe. Nawe ufise edition 2018 aho umurongo wa 5 gusa. Akaguhaza ivyiza mu haguruka binyuma bakuru. Umviriza Bibiliya nshasha ihinduwe. Ku murongo wa 5 haravuga ngo akaguhaza ivyiza mu kubaho kwawe. Mwumvise? Agatuma usubira mu busore bushasha bumeze nk'ubw'inkona. Agatuma usubira mu busore bushasha bumeze nk'ubw'inkona. None ngo kubayo ntimusanze muzi ko ari inkona. Yesu ntabwo icubaye. Rero ndiko nsoma aya majambo mukumva mvuze ibitandukanye n'ivyo ufise, uracuvuga ngo ni yayindi uti afise ya Bibiliya shasha yahinguwe. Yesu ntabwo icubaye. Amen. Ntibavuga ngo ni vyadukano oya. Baryohoye amajambo kuko murazi ko ari ahantu woshobora gusoma ushitse ugaca ufata ifire umukozi w'Imana imbere ishengero ngo abagabo bazofata abagore ngo abahasomye murabizi ibyo barabiryohoye neza. Ikirundi kibabarira amatwi c'indero, ikirundi ciza co muri kino gihe tugezemo nyene kiryohoye. Yesu nashimye. Nuwaronka amahero uzogenda uyigura. Tambo rivuze ngo nk'uko imvura na sheregi bigwa bivuye mu ijuru ntibisubireyo, ariko bigatosa isi, bigatuma imeza ikera igaha umubivyi imbuto, n'uburya ikamuha ibyo kurya. Uku niko ijambo ryanje riva mu kanwa kanje rizomera, ntirizogaruka ubusa, ruba ntizosubira mu ijuru ubusa, ariko rizoshitsa ibyo Imana igomba ku muntu. Yesu nashimye. Ijambo ry'Imana riraza rifise objectif. Ijambo ry'Imana riraza rifise intumbero. Amen. Amen. Ijambo ry'Imana rivugwa rifise intumbero. Wewe hari ikimana ibikugombako, jewe hari ikimana ibingombako, hanyuma ukazubona hari ico rigukozeko. Yesu nahabicwaye. Abakozi Imana bashitse, abashitsi bacu beza, Imana nibaheza ki. Amen. Amen. Nukuvuga rero ijambo ni ubushobozi rifise, umuntu araryumva rikagira ubushobozi muri we, rikamuhingura, rikamugirira igitangaza. Yesu nashimye. Hari amajambo ngiye kurangiza, singomba kubarambira, n'amajambo ngiye kurangiza. Yesu nashimye. Navuze ko mfatiriye umukozi w'Imana w'umushitsi twahaye kugira ngo atufashe muri tubane nawe muri kino gihe, kandi abashitsi bararyoshe kumviriza. Yesu nashimye. Amen. Tugiye gusoma igicete Pawulo, igicete cya kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo 3. Igicete
cya kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo gatatu, cete Pawulo yandikiye Timoteyo gatatu, wahabonye cyasomera gatatu, reka mbwire Norwera nsomere, Rozimana Norwera nsomere ibyanditswe byose, ibyanditswe byera nibyo bizigama umuntu w'Imana. Timoteyo kabiri turahera kuri 13 na 10 sibyo mirongo yose. Timoteyo Timoteyo cya kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo kabiri kuri gatatu usome gusa 16 na 17. Yesu aguhezagire. Ibyanditswe byose byahumetswe n'Imana kandi bifite akamaro ko kwigisha umuntu, kumuhana, kumutunganya no kumutoza indero nziza mu kugororoka, kugira ngo umuntu w'Imana abe ubushitse afise ibimukwiye byose ngo akore igikorwa ciza cyose. Amen. Rero nayo majambo ndacana icyakintu ya ntumbero bwa rutonde ya teme cyangwa bwa rufatiro ubushobozi bw'ijambo ry'Imana. Yesu nahabwa icyubahiro. Pawulo arandikira Timoteyo muri kino cyo tugira kabiri, aramubwira aya majambo akomeye, aramubwira ngo ibyanditswe byera yewe Timoteyo bizigama umuntu mu mutima. Yesu nahabwa icyubahiro. Aha ubu bwiza bwose dufise tukayangana, uko tumeze ukunyene, ukunyene mubona tumeze, uko jewe nyene Pierre mubona, ni ibyanditswe byera byanzigamye. Amen. Ijya ni 200 ikomeye, reka tuyisogongere bukebuke. Yesu nahabwa icyubahiro. Urabona ukuntu byavuze, ukuntu byavuze biratangaje. 16 dusubire. Ibyanditswe byose byahumetswe n'Imana kandi bifise akamaro ko kwigisha umuntu. Tugenda bukebuke. Ijambo igituma tugira ibikorane, igituma tuja mu isengero, igituma umuntu yiruka gusoma ijambo ry'Imana, igituma tuba mu ijambo ni ukugira ngo twiyige. Yesu nashimwe. Ubwa mbere na mbere Pawulo arabwira Timoteyo ati umvirize igituma ibyanditswe byera bifite ububasha budasanzwe mu muntu biramwigisha. Amen. Aha twese mubona ukunyene turi twigishijwe n'ijambo ry'Imana. Amen. Twahindutse kubw'ijambo ry'Imana, twahindutse kuko twumvise ijambo ry'Imana. Amen. Tuca tuva mu byaha bitandukanye twahora tugenderamwo. Amen. Turahinduka, turiga, turamenya, turabona ngo reka dukoreshe ijambo ry'Imana tubwira, tuca turiga tumera ukunyene, dukora ijambo ry'Imana rivuga. Yesu nashimwe. Yesu nahabwa icyubahiro. Jewe nasanze uyu mupasitori hari ibintu byinshi zohora tuvuga nako. Jewe ngendaje nahora n'ibyo kwihebera Imana, kuba patiri. Uyu nawe nyine niyo yahoraga. Haya je narihoreye. Uriko urabivuga nari bwabikubwiye none. Uyu yarize patiri. Amen. Nanje niyo narindi. Mana kubw'ivyanditswe bya kubw'ikijambo kivuga, kuko reka ndakivuga cacumva. Sikari si katolika gusa, n'amashengero yose, amashengero yose muzaba yubakiye ku bintu bibiri. Mugabo katolika hari ikindi gice kijako kigira gatatu. Reka mvuge amashengero yose ibyonzi, hariho doctrine na discipline. Bakoze Imana bageza Yesu ko none hari ishengero ritagira doctrine, hari ritagira discipline. Amen. Amen. Muri Ecclesia Katolika naho patiri bari ngaha, noje ndavuga nti hari ikindi kintu gira gikomeye kisapere dogme. N'est-ce pas vrai? Dogme.
ikintu cyitwa dogme mes chers amis, ikintu cyitwa dogme bene data bakozi b'Imana bagenzanje, doctrine yohinduka mugabo dogme ntibikunda, dogme ntihinduka, utavyemeye ntuvyemeye, ubikunze urabikunze. Amen. Ariko uciye kuraba ivyanditswe vyera, kuko izo doctrine zishigwaho n'abantu, le dogme zishigwaho n'abantu, le discipline zishigwaho n'abantu, ariko hari ikintu citwa ijambo ry'Imana. Yesu nahabwe icubahiro. Iri jambo ry'Imana ni ijambo ry'Imana nyene ntiryashizweho n'abantu, ariko ikintu citwa doctrine n'aba bagabo baje hamwe babona abataba bicaye muri zirebe z'icubahiro ati kugira ngo ishengero ryacu rigire urufatiro ngo turiho intumbero inyuranye na Anglikani. Yesu nashimye. Turihe intumbero inyuranye na Gerzo des Armes. Turihe intumbero inyuranye na ishengero ry'abakozi b'Imana baje kudushigikira. Turihe intumbero n'abantu baje hamwe, ariko ndiko nakubwira ngo iyi bushobozi bw'ijambo ry'Imana, Yesu nahabwe icubahiro, nubwo bashiraho doctrine bagashiraho dogme bagashiraho discipline, hari ikintu tubahirije utazoja mu ijuru. Iri jambo ry'Imana riri, nutakorera icyo jambo ry'Imana rivuga, ukubahiriza iby'aba barongozi bavuga ngo bya doctrine na discipline na dogme, ntuzokwinjira mu bwami bw'Imana. Amen. Beneda maze gusomera ijambo iri, nja ndavuga ngo bwa bundi naho ndiko nkurikira ibi bintu sindiko ndashika je muri vacances ishuri niga ko nisunze ijambo cy'ijambo ry'Imana rivuga. Nico gituma ndakubwira ngo nutisunga nututakora ijambo cy'ijambo ry'Imana ritubwira, tukubahiriza ibintu bita doctrine, tukubahiriza dogme, ubwami bw'Imana ntabwo tuzokumva tuzobona. Amen. Inzamba y'akabanga cyagihe Yesu azoza gusanganira ishengero mu kirere, abapfuye bazuka bagasanganira Yesu mu kirere, abakiri mu mubiri nabo bagahindurwa mu kanya gato bakamusanganira mu kirere. Ukigendera muri doctrine, ukigendera muri dogme, muzosanganira Yesu mu kirere. Amen. Dukomere amashyi menshi ijambo ry'Imana.